kuva mu mwaka wa 2015 tariki 10 z'ukwezi kw'indwi igihe habaye ikibazo abansi b'igihugu bagatera ikomine yacu baciye muri zone ya Rugazi. Novuga ko kuva kiriya gihe umutekano ubumeze neza, abenegihugu barakorana neza, kandi bakababwira yuko n'imigambwe itandukanye ikora muri komine ya Kabarore babanye neza cyane. Ibikorwa rero babikora atawanja wangura, bari mu mahoro n'umutekano kandi basangira akabisi n'agahiye. Hano babwira yuko na komite z'umutekano zihurikiyemo bose ziriho ku mitumba yose 37 igize komine yacu ya Kabarore, kandi izo komite zose zirakora rimwe mu kwezi komite y'umutumba, rimwe mu kwezi komite ya zone, rimwe mu kwezi komite ya komine. Kandi turatanga n'ivyegeranyo dushikiriza komite y'umutekano mu ntara yacu ya Kayanza. Ikindi nababwira nuko kubijanye n'iterambere tubabwira yuko izo komite ziri kumwe n'inzego z'umutekano n'abenegihugu bose n'intwaro n'ubutungane zarahagurukiye igikorwa cy'iterambere cyane cyane biciye mu kurwanya ubusuma bwakorwa mu bijanye n'ubutare bwariko buribwa mu mitumba ya Kivuvu, ya Mukona, Munege na Kibuba, aho hari habimba ubutare bujana mu gihugu cy'u Rwanda. Aha twamenyesha yuko umwimbu wavuye ku biro 500 mu kwezi urashikira hagati y'itoni 4 n'itoni 5 mu kwezi, ku buryo umwaka uheze tugeze ku mwimbu ushikira itoni 60 z'ubutare, mu gihe umwaka w'uruhera turi ku itoni 6 gusa umwaka wose. Tugabure ko rero n'amatagisi ya komine yaciye yiyongera, ko murumva yuko mu gihe byagenze uko n'amatagisi aca yiyongera. Ari benshi rero bakunda kwibaza ati none ko bavuye ku biro 500 ku kwezi bakaja ku itoni 4 canke 5, ubwo butare bwose busigaye bwaja mu Rwanda? Sikuvuga ko bwose bwaja mu Rwanda, nuko n'ubuhinga bwo kugimba bwarongerekanye, ariko n'ubuhinga bwo kurwanya basoma nabwo niborongerekana, gushikaho n'ubutungane uwo bafashe ubu baca bamuhana kandi bakamuhasha. Ngira ngo bagiye murumva imanza zikiriyeho, ariho no baheruka gucira imyaka 20 y'igifungo hamwe n'indishi y'imiliyoni 15. Ngira ngo mwarumvise ko benshi byabaga no gutahukirwa igihe bavuze yuko baciye mufunga imyaka 190. Bijya benshi byarabagoye gutahura, ariko nico bita umunyororo w'agatsindikiro mu gihe umuntu atarishe indishi baba bamuciye. Hano babwira yuko rero twaragwanije fraude, ubuhinga bwo kwimba ubutare burongerezwa, ivyo byose bikoranye bice bituma rero umwimbu umera neza.